Igerekerezo rya 10 Kigarama, amakungu yose arahimbaza umunsi mukuru wahariwe agateka kazina muntu. Iyo ngingo yafashwe n'ishirahamwe mpuzamakungu kuva mu mwaka wa 50. Burundi rero kuko buri mu nama mpuzamakungu bwarashigikiye kandi bwarasinye ayo masezerano yo gukingira no gushira imbere agateka kazina muntu. Muri ayo masezerano rero uyu munsi amakungu ariko ahimbaza imyaka 77 iheze bumvikanye. Ivyo vyabaye inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Hanyuma rero muri ayo masezerano harimo uburenganzira bwa politike, harimo uburenganzira bw'imibano bw'ukubaho k'umuntu. Aho no kuvuga yuko umuntu afise uburenganzira mu guserura iciyumviro ciwe, afise uburenganzira mu gusengera hashaka, afise uburenganzira bwo kuja mu manama, afise uburenganzira bwo gusohora akamubakiye ku mutima, afise uburenganzira bwo kubaho nk'umuntu mu baba twita b'inkehwa. Ata muntu afise uburenganzira n'umwe bwo gutoteza uwundi ngo amwangaze. Uvyerekeye uburenganzira bujanye n'ubutunzi n'imibano n'imico, aya masezerano yemeza yuko umuntu wese akwiye kwisanzura mu gateka kiwe, akagira agateka ko kuja mw'ishure, ko kuronka akazi, ko gukingirwa, ko kwivuza, ko gukingira imiryango n'abana. Ivyo rero bisabwa leta kuko niyo ishinzwe umutekano wose w'abanyagihugu. Ikindi muri aya masezerano kirimwo nivyo bita mu gifaransa droit collectif, ni ukuvuga cane cane ibijanye no kuzigama amahoro, iterambere no gufashanya hamwe no gukingira ibidukikije. CNDH rero urugwego rw'igihugu rwigenga rujejwe agateka kazina muntu ruratanguye kubona yuko muri aka karere kacu aya masezerano atubahirijwe uko vyategerezwa kuba. Ico gituma hirya no hino twumva intambara, twumva imigwi iriko iragwana, twumva hirya no hino tubona ko intwaro za demokarasi zitariko zigenda neza. Ico gituma tubona abantu benshi ubu bariko barahunga, bateshwa izabo n'intambara ziriko ziraba muri aka karere kacu, naho aka karere kazi ko ayo masezerano yasinywe haheze imyaka 77. Yamara rero tunanezerwa iyo tuyibutse yuko leta y'u Burundi yasinye ayo masezerano kandi yubahiriza aya masezerano mpuzamakungu kuvyerekeye ivyo gukingira agateka kazina muntu, nkuko yabishize mu itegeko shingiro la constitution twemeje icese mu mwaka wa 2018, cane cane kuri ngingo yayo ya 19. Mu masezerano mpuzamakungu 9 Uburundi buramaze gusinya 7 muri ayo 9, hasigaye 2 gusa. Nayo nyene turiko turagerageza kumvikana na leta kugira ngo turabe yuko mu misi z'abazoyigako hanyuma bakayasinya. Uvyerekeye rero aya masezerano mpuzamakungu arakingira cane cane abantu bantaho nikora, arakingira abantu b'impunzi, arakingira abana, arakingira abakenyezi, arakingira abo bose bagendana ubumuga n'abo bose bageze mu zabukuru. Uyu mugwi wacu CNDH rero urabona yuko mu Burundi bamaze kugira intambwe iboneka mu gushira mu ngiro ivyayo masezerano mpuzamakungu, mu gukingira no mu gushira imbere agateka kazina muntu. Hariho bitari bikiya bimaze gukorwa, na cane cane ufatiye ku biri hafi nuko ubushikiranganje bw'ubutungane aribwo baraye bahaye uyu mutaka w'agateka kazina muntu. CNDH yarashizweho, seni wa mugwi ujejwe amatora warashizweho, wa mugwi ujejwe ukuri no kurekuranira warashizweho, severe
urugwego rw'umuhuza ombudsman rwarashizweho, urugwego rwo kubijisho kugira ngo dukingire hakiri kare kandi turandurane n'imizi ivyiyumviro vy'ihonyabwoko, ibi amabi akorerwa mu ntambara n'ibindi bikorerwa agateka kazina muntu, vyonona agateka kazina muntu. Izo nzego zose leta yarazishizeho kandi turayikengurukiye. Uyu munsi rero amakungu ariko arahimbaza imyaka 77, nuko twebwe bihuriranye na ya minsi 16 yahariwe gukingira agateka k'umukenyezi n'umwigeme. Aha rero tuba tugiye mu bijanye na genre, tuba tugiye mu bijanye n'agateka k'umukenyezi, agateka k'umwigeme, tubanza gukengurukira leta yuko yashizeho politike y'igihugu ihera mu 2012 kugeza 2025, muri rya tegeko nimero 1/13 gitarike 22 z'ukwicenda 2016, ryerekeye gukingira, ryerekeye guteza imbere gukingira abohohoterwa, gusubiza inyuma izo violence zifatiye ku gitsina, hamwe na rya tegeko nimero 1/2008 gitarike 29 gitugutu mwaka wa 2014, naryo rivuga nk'ivyo cane cane kuvyerekeye ibi vyo kugurisha abantu no gukingira aba bana bato bato kugira ngo ntibaze baragurishwa nk'ibikoko. Hanyuma kandi leta ikaba imaze gushiraho ibigo vyo abantu bo kwitabarizamwo igihe ivyo zoba bibashikiye. Uyu mugwi wacu rero CNDH urakengukira cane nyene icubahiro umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye yuko ku mpera z'umwaka yamavyura umutima w'ikigongwe n'imbabazi, maze akagirira ikigongwe abanyororo bamaze gukwiza ibisabwa, bamaze guheza no kuvuga bamaze kwiza ibisabwa n'amategeko. Haraba bamaze guheza umunyororo wabo, abandi haraba bamaze usanga ari utwaha duto duto. Ivyo rero turamuteye akamo ngo abibandanye kugira ngo tubone yuko muri aya mazu abantu baboherwamwo abantu bobandanya gusohoka bakaba bake, kuko iyo turavye ubu ibitigiri vy'abariyo birarengeye ubushobozi bw'ayo mazu abakira. Twebwe rero CNDH kuko dufise igiturangagira 3 n'ubuvugizi, turavye article ya 6 y'itegeko ritugenga, naho dufatira kugira ngo twiture nyene icubahiro umukuru w'igihugu, twiture inzego yashizeho, hariho parquet generale, twiture ubushikiranganje bw'ubutungane kugira ngo bashishikare tubone yuko muri iki gihe co hafi abo bantu bapfunzwe abenshi muri bo bosohoka, harabahejeje ibihano, hari n'abandi bafise utwaha duto duto twotuma bagumayo igihe kinini, maze basohotse bagende kwiteza imbere. Ikindi nuko nka CNDH twosaba leta kugira ngo mu mwanya uko igicumuro cose gihanirwa gufungwa, boshiraho amategeko, yoshiraho ibindi bihano vyotuma umuntu akosheje amakosa mato mato ahanwe ivyo bihano, mugabo yitahiriwe ntahanirwe ivyo bihano ari kuja gupfungwa no kwicara kandi akaba ariko aragaburirwa na budget ya leta. Ivyo rero vyoba ari vyiza, bitwita travaux d'intérêt général, zigiyeho vyoba ari vyiza cane, bikwiye guca rero mu itegeko ryoshirwaho n'igihugu. Twebwe rero nka CNDH turamaze gukora ibituraba no kugerageza kuza turagendera abo bafunzwe, twira turabe ko agateka kabo kubahirijwe, hanyuma tukavugana nabo, hanyuma tukaraba yuko abo bafunzwe canke abo baciriwe imanza ivyo ari vyo vyose baguma ari bene wacu. Twaramaze gushiraho inyigisho, turamaze kugira amaseminaire atari make kuvyerekeye aba bashinga amateka batowe,
abajejwe intwaro, abacamanza, ababuranira abandi, aba OPG n'aba bakora muri ubushikiranganje bw'ubutungane, kugira ngo ikamire nabo muri societe civile, kugira ngo turusheho kwigira hamwe ingene twogwanya ibi bintu byo gupfungira abantu bidaciye mu mategeko canke ibi byo kugumiza y'abantu kandi barahejeje ibihano. Umva rero ni kivi ca twese, si kivi ca CNDH gusa. Hanyuma CNDH rero irakorana neza n'abajejwe kugwanya gukingira aya mabi, ukuvuga batwita bo muri chaîne pénale, kugira ngo dukinge hakiri kare, kuko igikuru mu gihugu suko amufata umuntu bwihano nguce uhana, ariko ushoboye kumwigisha ntagwe muri ayo makosa, byo bari vyiza gusumvya. Tukabikora twisunze rero amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu, kuko arabitwemerera kugira ngo agateka kazina muntu kubahirizwe. Hanyuma kandi abajejwe gufata ingingo z'ubutungane bazifate bisunze amategeko. Hanyuma rero twebwe muri CNDH turatera umwete abo bashinzwe ubutungane kugira ngo boye kugumiza abantu ngaho batarabacira imanza canke babarekure mu gihe imanza zimaze gucibwa, bamaze guheza n'ibihano byabo. Yamara rero hariho bimwe bimwe bitadushimisha, nuko hari amadosiye amwe mu butungane ateba. Hari amadosiye ateba, co ni kimwe. Hariho abantu usanga baraciriwe imanza bakezwa, ariko ugasanga babaye baragumayo iyindi minsi. Ivyo navyo ntibidushimisha cane, kandi baba barahejeje ibihano. Ikindi kitadushimisha ni izi ntambara, ni izi nduru zo mu matongo zibandanya. Twiyumvira yuko leta yari kwiye gushiraho ni politiki y'amatongo, ndagacishemwo na politike yo kwigisha abantu kuvyara ku rugero, kuko usanga kenshi izo ntambara ziva ku kuntu abantu bariko baragwirirana. Ikindi kitadushimisha ni igihe umuntu akoze icaha, abanyagihugu bagaca bamwifatira bo nyene bakamwihanira. Ivyo ntibidushimisha, kuko bamuhana bakamuhana nabi, bakamuhana ibirengeye icaha yari yakoze. Ivyo turabifise ko ivyo twigeze kubona. Ikindi kitadushimisha nuko iyo turavye mu mashure basanga abana muri classe bararengeye uko igitigiri c'abanyeshuri bariko bari muri iyo classe, bigatuma rero abana batiga neza. Hari ibindi rero, ibi vy'ibiciro bibandanije kuduga, iyo ugiye ku isoko niho ubibona yuko ibiciro vyahindutse. Kare wahora wasumisha envelope ntoya, ubu no gutwara envelope niniya kugira ngo ushobore kugaburira umuryango. Ikindi nuko kitubabaza iyo turiko turatembera mu mabarabara cane cane y'ibisagara, aba bana bo kwibarabara babaye benshi, basubiye kuba benshi. Dosaba leta yuko yogira ni politike yo kuraba kubasubiza mu mashure, canke kuraba ibigo yosubira kubigishirizamwo kugira ngo batangure gutegura kazoza kabo keza, kugira ngo hariho n'ibindi ariko reka ngeze no kuri ivyo. Ico gituma rero mu byo tumaze kuvuga byose kuri uyu munsi, twagomba gusaba leta yuko yokora uko ishoboye kugira ngo ifate ingingo zishoboka mu kugira ngo aba bantu bahejeje bejejwe mu manza zabo n'aba bahejeje ibihano bashobore gutaha. Na cane cane aba bantu usanga bagwaye mu mutwe, aba barakwiye kuvanwa mu maprizo bakajanwa mu masantre bovurirwamwo. Twasaba rero yuko leta yobandanya gushigikira ubwigenge bw'abacamanza, kugira ngo abacamanza barusheho kugwanya ibiturire, barusheho kugwanya impunité, no kuvuga ibi vy'umuntu yigenza uko ashaka ati ntawumpana. Hanyuma ivyo zotuma rero abacamanza bakora igikorwa cabo neza, hanyuma kuko tubizigiye ko ari bo soko y'amahoro kandi ari bo soko y'iterambere rirama. Hanyuma leta yobandanya gushira mu ngiro amategeko agenga babandi batagira amatongo, cane cane abo tuvugira ngaha n'abatwa,
kugira ngo nabo baronke amatongo yo kuba koko n'abarundi nk'abandi. Ikindi dusaba leta nuko yoraba ingene uburenganzira bw'aba bantu bafise ubumuga, bafise sinzi ko novyita nk'aba bantu ba nyamwema. Murazi yuko hari igihe bari babangamiwe cane, ariko turashima leta ko yafashe ingingo bigaturura. Hanyuma tugasaba leta ko yobandanya gushiraho aya mashure bigamwo bose, ugasanga amashure y'abameze neza n'abafise ubumuga kanaka barigana, kandi ukabona ko bimukira rimwe. Ni vyiza leta yobibandanya. Hanyuma kubera turiko turayisaba vyinshi, twoca tuyisaba yuko iduza budget y'ubushikiranganji bujejwe indero, kugira ngo abe aribwo bushira mu ngiro ivyo zose turiko turasaba, maze urwaruka rwacu rugire rukurane indero y'akanovera keza. Hanyuma kindi twishimira ko yamaze gusinya amasezerano mpuzamakungu, ariko yasigaye nayo nyene yoyiga ko ikazoyasinya. Hanyuma kandi leta turayishimira ko ikorana neza n'ishiramwe mpuzamakungu, ivyo zobandanya, ariko kandi yiyubahirije mu gateka kayo kubwigenge no kwikukira kwayo. Hariho rero ivyo twosaba abarundi, kuko vyose nitwobisaba leta, n'abarundi twobasaba kugira ngo iyo habaye ikintu canke icaha kanaka birukire ubutungane, ntibihanire, kuko iyo bahanye bagahana bidakurikije amategeko, barahana bagahana nabi. Hanyuma ikindi nuko abarundi boshishikara nyabuna kuja hamwe kugira ngo bubake societe iri hamwe, societe isabikanya, societe y'umutekano, societe y'amahoro. Twebwe rero nka CNDH turasabye yuko aba bantu duhora twumva bavuga ngo bahungabanya ubutunzi bw'igihugu, turabateye akamo bagarukirize ngaho, kugira ngo ubutunzi bw'igihugu buje imbere, hanyuma duheze tworoherwe muri vyinshi. Sinorangiza rero ntateye akamo aba bantu dukorana bimva makungu, nuko boshigikira leta y'u Burundi muri iyi mbono yayo, iyi mbona kazoza y'ibihumbi 2040 kugeza 2060, kugira ngo bashire mu ngiro ibi vyavuye muri iyi declaration mpuzamakungu ijejwe agateka kazina muntu. Niho twobona bashitse kuri rya terambere rirama. Twosaba rero aba bantu dukorana bava mu bihugu mpuzamakungu yuko boshigikira cane gose hari wacu CNDH, umugwi wacu CNDH mu bikorwa uri kurakora byo gukingira no gushira imbere agateka kazina muntu mu Burundi. Hanyuma rero twongeye mu gusozera rero kengurukire leta y'u Burundi ikora uko ishoboye kugira ngo umugwi wacu CNDH ukora ibishoboka vyose, maze abarundi biyumve uko agateka kabo kubahirijwe. Hanyuma muri aya makungu n'abandi bafasha uyu mugwi, bafasha n'igihugu, bashishikare kugira ngo bafashe Uburundi bwacu butera imbere, maze agateka k'umuntu kubahirizwe. Hariho akaririmbo dutanguye kuza turimenyereza kuririmba, ni votre dignité et notre dignité, no kuvuga ngo agateka kanyu niko gateka kacu. Ndabakengurukiye.